mani twaje bayifutse kandi na telefone bayisigaranye urabona ukuntu vyagenze na power bank urabona ukuntu vyagenze Moza yaje kuntora ari Joachim hanze yambwira ati ngo tugiye kuvugana gaca anjana ahantu bogeze imodoka dusohotse kumbe yatanze location Moza cyazana abapolisi babiri baramfashe cyamhora muhiri wiwe amazanku bitirayo imigere amadori ingumi zo mu dash zo mu mutwe kuntu mu mugongo ibiki aca ntwara ku bintu page haha boro kwitwara rero uwa mbere atwumvirije je basiyego nagumye ndemera ati naguye mu makosa rero tugeze ku muntu wa nyuma afata umwanzuro wa nyuma yaca avuga ati ikihari cyo mbona nafute ivyo yaguposinze nabi hama bihere nta bindi je mbona nogira none ubundi umufungishe ngo bica vyifuta tamufunguje rero mubwira none ngo abikoresha imashini cavuga ati nkoresha phone okay citora phone bifute hama nta bindi rero cabwira wa muntu yagenda kuregako yuko nagize nti ngo yuko ngo bisabwa ngo urubuga rwanje barufute rero ndavyemeye basi mbona ati nta kundi vyari vyumye kwera mvuga ati nta kundi rero niho tujana kwa Moza bariko barabifuta ndabaramukije mwese mukurikirana Eric Burundi TV aho muherereye hose mu gihugu cy'u Burundi nongera ndakubwira ati kanda subscribe niba utarakanda subscribe aya ni amwe mu majambo yashoboye kuvugwa n'umwe mu content creator novuga ati RK TV canke RK inumwe mu content creator bari gukora neza cyane mu gihugu cy'u Burundi eka nibikorwa vyiwe bikaba bisanzwe bikunzwe n'abantu benshi cyane ati mbe vyagenze gute ni bimwe mu bintu vyabaye canke mu makuru ari gusirikira mu mice itandukanye ku mbuga nyinshi canke ku ma Facebook cyane eka mu bandi ba content creator canke mu comedian basanzwe bakorera hano mu gihugu cy'u Burundi ni RK yasanzwe yagiye mu higanwa canke yari ari mu higanwa rya Moza Trending yateguwe n'umwe mu bantu canke umwe mu bagwizatunga novuga ati ari Moza yateguye ihiganwa yise Moza Training iryo higanwa ryagiyemo aba content creator harimo na ba Joachim eka nabandi rero inyuma y'iryo higanwa nuko byabonetse neza ko RK yoba yabaye uwa mbere ariko mu nyuma ashobora kwankigwa guhabwa agashimwe bivugwa yuko yoba yaraguze ama viewers ariko bagerageje kuraba RK nkuko yabisiguye ati banyagirije ko naguze ama viewers ariko siko vyabaye cyangwa siko vyari biri mu nyuma bavuga ati mbaye uwa kabiri kuko hari hemerewe amakado canke ama gift atandukanye harimo telefone iradio eka nibindi rero baca bamuha iradio ngo yabaye uwa kabiri amaze kwakira iryo radio ngo yasanze iryo radio ridakora canke ari fake kujyo bari bamwemereye ariko iryo higano bakimuha iryo radio ngo yari yabwiwe yuko adashimye iradio ashobora guhabwa amafaranga angana n'ayogura iryo radio ariko niko guca atelefone ati garukana iryo radio tugusubiza amafaranga niko guca ategegwa ahama arakwa ibyo yarafise amaze kwakwa ibyo yarafise aratwagwa gufungwa nkuko nyene wavyumvise kuri iyo audio yoba yarunkiye umuntu mugabo mu nyuma ibyaciye birangira byarangiye yatswe telefone biceboneka ko n'imbuga ziwe ngo zofutwa ariko icaje gutangazwa mu nyuma gutangaza abantu nuko ugo rubuga rw'iyo rwa Facebook rwaciye ruhindurwa izina rwitwa ibikuri rero kandi rwa rubuga rusanzwe rwa rufise abantu benshi cyane abantu bagera ku iraki zibiri amajana abiri n'abarenga mu nyuma ugo rubuga amaze kugwakwa nuko bace baruhindura izina kandi yakwa telefone na power bank rero inyuma y'ivyo ubu content creator nka RK TV ari mu marira amwe adasanzwe bitaye ko yakubaguwe arakubitwa
rero gushika no masaha uwo mu content creator okay akaba adafise ayacira nayo Amira. Nawe nimba uri umwe mu bafans biwe cyangwa mu fans bakunda comedy yakora cyangwa bakunda ibikorwa vyiwe, urashobora gutiminga comment ngaho tukumva nawe uko washoye kwakira ayo makuru. Rero ndabakunda cyane mugabo ni kubandanya mudukurikirana bwa dukomeze tubaha ama updates yingene bimeze, binakunze tubazanire ikiganiro ndetse twumve uko nawe ubwiwe abivuga ko muri uno mwanya. Ndabakunda cyane, Jessimo from City kuri Eric Burundi TV, kanda subscribe rero akama ntiwibagire no gusangiza abandi. Murakoze cyane.